Haleluya. Amen. Dukomere Imana amashyi cyane abo twavuganye bariko baraza gushinga intahe. Mungu makofi wale tuliongea nao wakiwa wanakuja kushuhudia. Yizera Imana Jeannette igihe yari yibungenze wakati alikuwa na mimba ntiyafungura, hakuwa nakula, yaguma avomisa gusa, alikuwa anatapika tu, yari yaronze, alikuwa amekonda, atanguva gifise, hana nguvu. acaronka umuntu amutumira ngaha, akapata mtu anamwalika hapa, niho yaza ngaha, ndipo alikuja hapa. umuvyeyi wacu aramusengera, wazazi wetu akamwombea, amuha n'amazi yo kunywa, akampata maji ya kunywa. kuva ico gihe atangura kugarukana inguvu, kwanza wakati akaanza kurejesha nguvu, atangura gufungura, akaanza kula, inkomezi ziragaruka, nguvu zikarudia. umuvyeyi wacu aramubwira, mzazi wetu akamwambia, uzokwibaruka neza, utazaa vizuri. arashima Imana ko yibarutse neza, anashukuru Mungu kwa kuwa amezaa vizuri. kandi yari afise ikibazo co kuriha inzu, tena alikuwa na tatizo la kulipa nyumba, baba muri chambre na salo, alikuwa anaishi mshambre na salo, vyarabananira kuyiriha, vilikuwa vinawashinda kulipa. umushinga ntahe wiwe akazi ntikagenda neza, yake kazi ilikuwa iendi salama, araza ngaha, akaja hapa. umuvyeyi aravuga ati, mzazi akasema, abafise ikibazo c'inzu wenye wako na tatizo la nyumba kirakemutse, inakuisha, kandi mugiye kuba mu mazu meza, tena mnaenda kuishi manyumba mazuri. kuva ico gihe kwanzia hiyo wakati umushinga ntahe wiwe akazi gatangura kugenda neza, mume wake kazi kaanza kwenda salama, baca bimukira mu nzu niniya, wakahamia nyumba kubwa, ubu bayiriha neza, hivyo wanailipa vizuri, ubuzima bumeze neza, maisha yako vizuri. hanyuma yari yaradendebukiwe ntiyaza gusenga, alikuwa hawezagi kuja kuomba, acarandikira dadi kuri live, akaandikia dadi live, amubwira ati nsengera nongere kumva inzara n'inyota vyo gusenga, akamwambia niombee nirudi kusikia kiu cha kuomba, amubwira ati ubusubiye gusenga, akamwambia unarudi tena kuomba. kuva ico gace atangura kumva inzara n'inyota vyo gusenga, kuanzia wakati akaanza sikia kiu cha kuomba, ntiyasubiye gusiba kuza gusenga, hakuweza kuacha kuja kuomba. niyasivye hata wakati haji, umushinga ntahe wiwe amubwira ati, mume wake anamwambiaga, iyo usivye ibintu bigenda nabi, kama haukwenda vitu vinaendaga ati vibaya, ntuzosubire gusiba gusenga, usirudiagi kuacha kwenda kuomba. Karaje yamubwira ati ntuzosubireyo kuko bataha batevye, wakati wa mbele alikuwa akikuja anamwambia wanatoaga kanisani wamechelewa, usirudiagi kwenda eko. mugabo bivanye n'ukuntu kutokana na gisi abona ivyamwa vyiza biriko biraba mu muryango wiwe, mazuri yako yanakuwa juu yake, uko aje gusenga, gisa akija kuomba amubwira ati ntuzosubire gusiba gusengera hajya ahantu, anamwambiaga usiachae kwenda kuombea mahali pale. arashima Imana cyane ko umuryango wiwe, anashukuru Mungu kwa familia yake, ubashe kumva akanovera ko gusenga, inasikia utamu wa kuomba. amashimeshi ku Mana. Renirde yaje ngaha anye afise indoto mbi, alikuja hapa akiwa na ndoto mbaya, yarota ariko abona inzoka, alikuwa anaota anaona nyoka, abona camumva, anaona anapita katika makaburi. izo zari zo ndoto ziwe mwijoro yaryamye, ndoto zake usiku akilala. niho yaza ngaha anye, ndipo alikuja hapa, umuvyeyi aramusengera, mzazi akamwombea, aravuga ati abarota nabi mugiye kurota neza, anasema anaota vibaya wanaenda kuota vizuri, ubu arota neza, hivi anaotaga vizuri, iyo aryamye arota neza, akilala anaota vizuri, ubu ntakibona vya bindi yahora arota hivi bibi, aonagi vile vitu ambavyo alikuwa analala naona. ikindi yaca yaragwaye estoma, kingine nacho alikuwa anaumwa estoma, yaguma ashaka kurya umwanya wose, alikuwa anataka kula kila saa, kuko abibuze yaca aribwa cane, akivikosa anaumia sana. umuvyeyi wacu aravuga ati, mzazi wetu akasema abagwaye estoma barakize, wanaumwa estoma wanapona. kuva ico gihe vyaciye bihera, kwanza wakati vimekuisha, ubu naharara ubusa ntaswa kuribwa, hata alale njaa haumiagi tumbo, ubu yarakize neza, hivi amepona vizuri. ikindi naco yarafise constipation, agiye muri toilette alikuwa na constipation akienda chooni, yarababara cane, alikuwa anaumia sana, ku buryo ava amaraso menshi cane, hadi anatoka damu nyingi sana. umuvyeyi wacu aravuga ati abagwaye constipation arakize, mzazi wetu akasema wanaoumwa constipation wanapona, yaciye akira, alifika anapona, ubagenda muri toilette neza, hivi anaenda chooni munda ameze neza, arashima Imana cane. Amen. amashimeshi cyane kubwitangaza Imana yakoze. Ozemi kuva ashitse ngaha yarasanzwe akijijwe, kwa kanzia wakati amefika hapa alikuwa anaokoka, mugabo ashitse ngaha yumvise gukizwa gushasha, lakini alipofika hapa alisikia kuokoka kupya, yumva kanovera ko gukunda Imana gushasha, akasikia utamu wa kumpenda Mungu upya, nkaho atigeze kumenya Imana, kama vile hajawahi kumuona Mungu. yavuze yuko umenga yakiriye umwami Yesu gushasha, alifikiri amempokea mfalme Yesu upya, arashima Imana yuko amavuta yo ngaha
Anashukuru kwamba mafuta ya yuko hapa yamugarukaniye akanovera k'agakiza. yamemrejeshea utamu wa wokovu. Ikindi naco umuvyeyi wacu aravuga ati Kingine nacho mzazi wetu akasema mugiye kuronka amasiripurize. naenda kupata surprise. Yaja abona umuntu amuha igitenge gishasha ati genda usoneshe impuzu. Haleluya. Kitenge kama mimi naenda koshanisha nguo. Aravuga ati abafitiye amadeni bagiye kubariha. Akasema wenye wako na deni zao wanaenda kuwalipa. Yaja abona umuntu yaramufitiye ideni rimaze igihe nawe namurishe. Aliona mtu anaweza deni yake muda mrefu. Arashima Imana cyane. Anashukuru Mungu sana. Ejo yagiye kurara ahantu yumva mpwemu yaramusunukira gutwara ivyangombwa. Jana alienda kulala mahali akasikia Roho Mtakatifu anamsukumia kupeleka vitambulisho. Acaritwaza carte d'étudiant. Akapeleka carte d'étudiant. Mu gitondo aho yaraye bace bazinduka gusaka. Asubuhi alipolala waliamka wanasopa. Arashima Imana kuko iyo atabitwara yari kuba ari mu gashu n'umuzi. Anashukuru Mungu kwa kuwa angepeleka leo angekuwa yuko katika gereza. Nizigiyimana Beni Blandine. Nizigiyimana Beni Blandine yaje ari mu kwa mbere. Alikuja ni mwezi wa kwanza. Yaramaze umwaka n'igice atarasama kandi yubatse. Alikuwa na mwaka mmoja na nusu hajabeba mimba na alikuwa ameshaolewa. Umuvyeyi wacu aramusengera. Mzazi wetu akamwombea. Muri uko kwezi kwa mbere nyene katika huyo mwezi wa kwanza acarasama akabeba ujauzito. Tukomere Imana amashi cyane. Mungu makofi sana. Kandi yaje agwaye amaso. Tena alikuja nauma macho. Aravuga ati abagwaye amaso mwese murakize. Akasema wenye nauma macho nyote mnapona. Yari yambara marori. Alikuwa anavaa madineti. Yaramaranya ayo maso imyaka 6. Alikuwa anamaliza na hayo macho miaka 6. Yashaka kumara umwanya atambaye amarori. Alikuwa hawezi kumaliza muda havai madineti. Kuko amaso yacamurya kandi n'umutuka murya cyane. Macho alikuwa anafika na muuma na kichwa kinamuuma sana. Avuze ati abagwaye amaso murakize. Aliposema wagonjwa wa macho mnapona. Aravyizera. Akaamini. Arakura amarori. Akavua madineti. Kuvuga ico gihe gushika n'umunsi. Kuanzia wakati hadi leo. Amarori yarayakuye. Madineti ameyavua. Kuko yarakiza amaso. Amen. Ubu nakimene ku mutwe. Kwa kuwa amepona macho sasa hivi haoni kichwa. N'amaso ntakimurya. Na macho hayamuumi. Amaso yarakize neza. Macho. Komeni Imana amashi cyane kubwizo nta. Mungu makofi sana. Haleluya. Amen. Amashi menshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa huyo Mungu. Meshake Simbananiye. Meshake Simbananiye. Na warashimira Imana yavuze yuko ataraza ngaha yarasanzwe akijijwe. Anasema namshukuru Mungu kwa wakati hajaja hapa alikuwa anaokoka. Ariko lakini kwake anasema kwamba bisa nkaho naringizwa. Inafanana kama vile alikuwa ndo mwanzo anaokoka. Ati nahuye n'Imana y'ubushobozi muri Sabaoth. Eti nilikutana na Mungu wa uwezo ndani ya Sabaoth. Haragaterema akunda kuvuga ngo yari mu gashomeri k'ubuzi. Kuna terme anapenda kusema alikuwa katika krize ya uwezo. Arashima Imana rero kubw'ivyo. Anamshukuru Mungu kwa hayo. Ikindi nacashimira Imana. Kingine nacho anamshukuru Mungu. Dimanche yari afise ikintu kujisho kimubabaza cane. Jumapili alikuwa na kitu kujicho kinamuumiza sana. Ijisho ryarimwo imisonga. Jicho liko mu vichome. Umuvyeyi arashira ikiganza hejuru. Mzazi akaweka mkono juu. Arabwira abantu bose ngo barabe ikiganza. Akaambia watu wote waangalie mkono. Abari ngahangira muravyibuka. Wenye walikuwa hapa nafikiri mnavikumbuka. Hanyuma Meshake nawe araraba ico kiganza. Meshake akaangalia huyo mkono. Aza yumva ko haruntu rwari kujisha umenga ruravuyeko. Akasikia kitu lilikuwa katika jicho tafikiri lunatoka. Ubu rero ijisho rimeze neza. Jicho liko salama. Imisonga yaraheze. Vichome vimekwisha. Ikindi nacho. Kingine nacho. Yarafise itongo. Alikuwa na parcela. Bari bamunyaze. Walikuwa wamemnyanganya. Dada aramuha profesi ngaha. Dada akampa unabii hapa. Amubwira ko itongo ari warifise mu ntoki. Akamwambia parcela yake iko na mikononi. Haraba n'igikorane umuprofete yari yavuye mu Buganda yitwa Brian arabikonfirma ivyo dadi yari yavuze. Pakawa mkutano profeta alikuwa alitoka Uganda akakonfirma vile dada amesema. Arashima Imana rero ubu itongo ni warifise mu ntoki. Anashukuru Mungu kwa kuwa parcela iko nayo mikononi. Ivyo Imana yamubwiye biciye muri profete nivyo vyabaye. Yenye Mungu amemwambia kupitia nabii ndo vimetokea. Amashi menshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa huyo Mungu. Uyu mpapa nawe yitwa Jerome Sabamungu. Huyu baba jina lake Jerome Sabamungu. Yaragwaje mama we muri Rwakalede. Alikuwa anaguza mamake Rwakalede. Hanyuma araza ngaha. Alafu akaja hapa. Bamurangiye ngaha atigenda mu Ngagara hari umuprofeta asengera abantu bagakira. Walimwambia Ngagara kuna profeta anaombea watu wanapona. Acazana umutwaro wa mama we ngaha. Akaleta itaja mamake hapa. Aramubwira umuvyeyi ko mama we agwaye. Akamwambia mzazi kama mamake anaumwa. Mama we ngo yava amaraso mu mutwe batazi ico vyavuyeko. Alikuwa anatoka damu kishani hawajui kimetokea.
baramutwara kumuvuza wakapeleka kumtibisha, bamujana muri scanner. wakapeleka mskanea. Harageze n'igihe ashaka kuja kuri toilette, Ilifika wakati akitaka kwenda chooni, atamenya yuko atumva ko abishaka, alikuwa hasikia hata kama anavitaka. bakaca basanga yiyononyeko. Wanakuta amejiharibisha iko. Araza vyose abitangira umutwaro ngaha. Akaja vyote akavitolea hitaji hapa. Umuvyeyi wacu aramubwira ngo arakize. Mzazi wetu akamwambia anapona. Aca aravyizera uko nyene yabimubwiye, Akaviamini hivyo hivyo gisa ameambiwa. iwe acagenda gusaba ngo babarekure batahe. Akaenda kwamba wawaachie waende nyumbani. Acambwira ngo muzogume mumuzana muri kine. Wakamwambia muendelee kumleta mkine. Nawe acavuga ngo umuprofete yamaze kuvuga ijambo kandi iryo jambo riri kugikorwa. Amen. Akasema nabii ameshasema neno, tena hilo neno liko katika kazi. Ubu rero mama wiwe yarasubiye ruguru, Hivi mamake amerudi birimani. ameze neza cane, Iko vizuri ubu sana. yarakize. Hivi amepona. N'amafaranga y'ibitaro bagiye babona igitangaza, abantu barabarihira amafaranga yose bari kuriha mu bitaro. Pesa za hospitali wale wanamuuliza watu walipia pesa zote wangelipa. Arashima Imana rero kubw'umuvyeyi wacu, Anashukuru Mungu kwa ajili ya mzazi wetu. kubona yaramukoreye ibitangaza nk'ivyo. Kuona amemtendea miujiza kama hiyo. Amashi menshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa huyo Mungu. Twakira uwundi musore ngaha yitwa Nizigama Noe, Jina yake ni Nizigama Noe. nawe yaje ngaha. Na yeye alikuja hapa. Bafise ngo association y'abakozi, Wako na association ya wafanyakazi. bajya abakozi bakora mu nzu. Watumishi wanaotumika ndani ya nyumba. Hama araza ngaha umunsi wa mbere, Akaja hapa siku ya kwanza. umuvyeyi aramusengera, Mzazi akamwombea. yaragwaye ijisho. Alikuwa anauma jicho. Ashitse muri ya association acabwira abagenzi biwe Alipofika ndani ya association akamwambia watumishi ati mvuye mu Ngagara, eti natoka Ngagara. ahantu basenga hari umuprofeti asengera Mahali ambapo abantu, pako nabii anaombea watu. ati ndabatumiye namwe muzoze. Na waalika na nyinyi mkujage. Muri association harimwo abantu b'ibishomeri, Mwa hii association palikuwa watu wa shomeri. baca baremera baraza ngaha. Wakakubali wakaja hapa. Umuvyeyi aratura ko abadafise akazi bagiye kuronka akazi. Mzazi akakiri kwamba wenye hawana kazi wanaenda kupata kazi. Yavuze ko abashitse muri kino kibanza bose, Anasema wenye wamefika mahali ubu hapa bose bafise akazi. Vuga ngo bose bafise akazi. Sema wote wana kazi. Amashimesho yo kwiconnecta abantu b'Imana. Ubu bari kubuzi, bariko barakora. Hivi wako katika kazi wanafanya kazi. Hariho n'umwe yaje gushinga intahe ngaha yaronse akazi nawe nyene. Pako hata mmoja alikuja hapa kushuhudia amepataga kazi. Arashima Imana rero kubw'amavuta ya profete ariko arabakorera. Anashukuru Mungu kwa ajili ya mafuta ya profeti yako anayotumikia. Amashi menshi twakira Florence. Uyu mukobwa wa Kristo nawe Huyu binti wa Kristo naye yaragwaye ibintu mu mutwe, alikuwa anauma vitu kichwani. yakunda kwikubita. Alikuwa anapenda kujipiga. Sinzi ko mwahora mubibona yicaye hajya kaguma yikubita mu mutwe. Sijui kama walikuwa wanapenda kuona makeup pale, walikuwa wanapenda kujipiga kichwani. Hanyuma Alafu baramusengera, wakamwombea. ubu ivyo bintu vyo kwikubita vyaraheze. Vitu ya kujipiga vimeisha. Ikindi naco shimira Imana, Kingine acha anashukuru Mungu. yavuze ko yarafise n'ugutwi ibintu bimubabaza mu gutwi, Alikuwa na vitu vinamuuma sikioni. navyo nyene ubu ngo Na vyaraheze. vyenyewe hivi vimekwisha. Asanzwe akora akazi ko kumesera impuzu abantu, Anafanya kazi ya kufulia watu manguo. yagiye kumesera impuzu umuntu Alienda kufulia mtu manguo. aca asangamwo amahera mu mpuzu yibagiriyemwo. Akakutana pesa ndani ya nguo hizo amesahauia yeye. Wa muntu aca aramusororera amuhereza amafaranga. Yule mtu akampa pesa. Murazi ko umuvyeyi wacu yamatwatura ko amafaranga, Mnajua kama mzazi wetu anatukia. nawe rero arashima Imana kuko yararonse amafaranga. Anashukuru Mungu amepata pesa. Haleluya. Amen. Uyu mumama nawe Huyu mama naye arashima Imana, anamshukuru Mungu. yitwa Serenia Jina lake Habonimana. Selenia Habonimana. Yatanze umutwaro ngaha, Alitoa hitaji hapa. yarafise umwana w'umuhungu, Alikuwa na mtoto wa kiume. ntiyarafise akazi. Alikuwa hana kazi. Bama bashwana ngo agende kurondera akazi. Walikuwa wanagombana eti aende kutafuta kazi. Rero kuva aje ngaha agatanga umutwaro, Kuanzia wakati alikuja hapa akatoa hitaji. uwo muhungu wiwe ubu yararonse akazi. Huyo kijana wake hivi amepata kazi. Urashobora gukomera Imana amashi menshi. Unaweza ukapigia Mungu makofi mengi. Ikindi naco, Kingine nacho yaragwaye estoma, alikuwa anaumwa istoma. ntiyarya ibintu ivyo ari vyo vyose, Alikuwa hali kitu chochote. n'amazi ngo ntiyigera Na yanwa. maji alikuwa hanywi. Yashobora kumara plus de 3 jours atanywa amazi. Alikuwa anaweza kufanya siku 3 hanywi maji. Kuva haziye ngaha bakamusengera, Toka wakati alikuja hapa wakamwombea. yarizeye ijambo profete yavuze, Ameamini neno nabii amesema. acagenda guteka ibijumbo n'amateke vyose Akaenda kupiga vijumba na mateke kugira agire vyote.
teste arabe ko yakize. ili iwe testi aone kama amepona. Arabifungura Akavila, yumva nta na kimwe abaye. akasikia hakuwa chochote. Amen. Yambwiye ati Jesus. nariyumviriye mvyuke mwijoro kurya ibindi kuko nari numva ko ataco vyangize. Alifikiria eti usiku amke kule vingine kwa maana Umva na apeti yaciye igaruka. Ubu rero arafungura Amen. byose Amen. kandi nta na kimwe ameze neza cane. hivi, anavila vyote tena hakuna tatizo, iko sawa Jesus. sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Uyu nawe yitwa Neli, Jina lake Neli, arashimira Imana anamshukuru Mungu. yaje ngaha. Alikuja hapa Yavuze ko kuva akiri muto yababara musi y'umukondo. toka akiwa mdogo, alikuwa anaumia chini ya kitofu. Dadi aramuha profesi Dadi akampa unabii. ariko aramuha iyo profesi Aliposema huyo unabii, aca aramubwira yuko akize kubabara musi anapona y'umukondo. kuumia chini ya kitofu. Kuva ico gihe vyaciye bihera. Kwanzia wakati vimekwisha. Menshi kuri iyo Mana. Makofi Amen. mengi kwa huyo Mungu. Ikindi naco yaragwaye n'ugutwi kw'iburyo Alikuwa na masikio la kulia, kwaramubabara cyane. ulikuwa inamuuma sana. Dadi aravuga ngo abagwayi bose barakize. Dadi akasema wagonjwa wote wanapona. Ubu uye ugutwi nawe kwarakize. Hivi sikio naye limepona. Yaranamubwiye ngo akira umwana. Alimwambia pokea mtoto. Arashima Imana rero ubu ari bungenze. Anamshukuru Mungu kwa sasa ni Amen. mjamzito. Hallelujah. Yavuze ati Imana ya Joshua n'ukuri ntitanga pirate. Amesema Mungu wa Joshua hakika hatoi Ati pirate. iguhaye iguha originale. Akikupa Yes. anakupa Amen. originale. Yavuze ko uyu mwana agira gatatu. Huyu mtoto ni watatu. Abandi bose igihe yaba yibungenze Wengine wote wakati akiwa mjamzito ntiyasohoka mu nzu, alikuwa atokaji mnyumba. yabamerewe nabi, abamama benshi baca bavyumva. Wamama wengi mnafuka mnavielewa. Ariko ubu uye Lakini kwa sasa yambwiye ati ushima ari originale. anasema eti kwa uhakikisho kama ni Nta original. munsi n'umwe asiba gusenga, Kuna siku hajaji ntiyigeze kuomba. amererwa nabi ngo Hakuwahi bijya kusikia byo kumererwa vibaya. nabi ngo agware. Hakuwahi kuumwa. Ubu rero ameze neza, arashima Imana ya profete kubona yaramuhaye ico Anamshukuru Mungu kibondo. wa prophet kwa amempa Amashimwe mtoto. sana. Makofi mengi sana. Ku Noeli naho Kuna ubeli napo. umusheri wiwe yamubwiye ngo genda urondere inkoko duhekenye. Seri wake alimwambia katafute kuku tutafune. Kare ngo yaramwinginga, Bela alikuwa anambembeleza. ariko ubu niwe yagiye kumubwira ngo genda uyirondere ahubwo unyaruke. Hivi alimwambia nenda uitafute. Amen. sema ufanye haraka. Yarabafashe neza n'amafana menshi menshi. Aliyashika Komera vizuri Imana na amashi sadaka. menshi. Hari intahe ngaha kuri Facebook hariho uwitwa Modeste Nzoyihaya yanditse ko le 9/12 yandikiye Dadi amubwira ko ababara cyane mu mukondo, aca amubwira ngo Yesu aragutabaye. Amen. Yavuze ko kuva uwo mwanya nyene gushika n'ubu atarongera kubabara. Amashi menshi cyane kuri Kristo Yesu. Yesu. Kwamba anaumia chini ya kitofu. Kwanza Yes. wakati dada amemwombea hadi saizi hajarudi kuumia. Hari uwundi yitwa Nkezimana Nadine nawe yanditse avuga ngo yakize estoma, yaramaze umwaka wose n'amezi 5 agwaye. Hanyuma yavuze ko imbere yaho atamezi 2 yahera atagiye kwa muganga, atagiye mu bitaro. Arashima Imana rero ya Dadi kuba yaramukijije. Mwingine Mashine tena lake sana Nadine kuya alikuwa anaumwa estoma mwaka 1.5. Tena siku zilikuwa zipita zaenda hospitalini. Anamshukuru Mungu wa Dadi kwa kuwa amemponya. Uwundi yitwa Niyongabo Egide yavuze ko kuva atangura gukurikirana inyigisho za Dadi ubu yumva afise amahoro mu mutima. Ikindi ngo afise ukwizera kudasanzwe. Arashima Imana rero kuko ngo Imana yamukoreye byinshi, hariho n'ivyo atarazi Imana yamubohoye. Arashima Imana rero ya Dadi kubw'ivyo. Ejidi anamshukuru Mungu wa Dadi, anasema kuanzia wakati anaanza kufuata mafundisho ya Dadi, Mungu amemfungua. Anamshukuru Mungu kwa mengi ambayo Mungu amemtendea ambayo hajui. Longine Ntawanka nawe arashima Imana, yarungitse ngaha umufrere wiwe yitwa Lazare, yaramaze 25 agwaye. Yavuze ko yiwe yashishuka, urukoba rwiwe rwarashishuka. Hama kubona yaremeye akaza ngaha profeta akamusengera, yavuze ko ico cari gitangaza ca mbere. Ubu rero umubiri biriko biraza, umubiri ngira ntugishishuka, na paharizi nayo turizeye cyane ko igihe kigeze Yesu azomukiza. Anamshukuru Mungu kwa kuwa ndugu yake alikuja hapa, alikuwa anamaliza miaka 25 akiumwa katika ngozi ilikuwa inamenyeka. Kuanzia dada amemwombea amepona. Anaumwa hata paralize, na anasema kwamba anaamini kwamba wakati ukifika hata hiyo paralize itaisha kwa jina la Yesu. Amashi menshi kuri Kristo Yesu kubw'intahe Makofi mengi zidasanzwe. kwa Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya.
ninde muntu yace ngayo umerewe ukuntu ariko umwanya amaze ngayo amaze kumva yakira igitangaza cyo ashirika ibaganza cyo hejuru. Ushobora kuba waje ugwaye, kuba my God, barashobora gutwara microphone batubwire amashimeshi kuri Kristo Yesu hari by'Imana ikirakora. Zibrade ushobora kuba waje umenetse umutwe, ushobora kuba waje ugwaye mu nda ariko umva ari ibintu byakoretse. Kaze cyane. Waje umeze gute? Umva umeze gute? Haleluya kandi. Amen. Je numva nezerewe cyane nanaze ngaha ngwaye mu nda ibintu byarabirangiye mu nda ntaryama ntasinzira. Yego. Nari nabuze amahoro ariko maze gushika ngaha naciye numva byose birangiye. Amen. Amashimeshi cyane. Umutwe warundemereye cyane wakumunja cyane ariko byose biraheze. Vuga ngo byose biraheze. Byose biraheze. My God. Ubu numva nare mu ruce numva nyine umenga ndikakapapu numva no shima. My Jesus. Yeah. Hallelujah. Hari abandi bantu benshi cyane. Thank you. Wacha umvumeze gute? My God. Amen. Nanjye numva umugongo ndemerewe mfite imisonga ariko yaheze. Ngo naje numva umugongo ndemereye ariko imisonga yaheze mu izina rya Yesu. Amashimeshi data aracakora. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe gose. Amen. Je naje mwijoro umwana naraye mpagaze. Ego. Ndara ndamuhetse ntibyakunda kwaryama aho wamuterura hose yarararira. My God. Ariko nashitse ngaha ubu naho ndamuterura uko ushaka ko. Yo yakize. Yakize. Amen. Amashimeshi. Wow. Yesu nashimye kandi. Ashimwe cyane. Nanjye nsanzwe mfite indwara mu gitereko numvaga misi yose nguma ndemereye cyane kwaye n'umugongo. Muga ndumva no kuri nabahotse Imana mu ijuru. Amashimeshi byabaye. Yakize. Ego. Imana nishimwe cyane. Ashimwe gose. Nanjye nabaye ngaha ndarindira ko mbona profete ndamubura. Yego. Ntangura guti ibyizero kumenga nawe kwitahira. Ariko turasenga ntangura kumva ngiye mu mwuka nkuko nahora. Yego. Nabonye ko Imana imukoresha naho batahari kwibandanye kora. Yego. Imana ihabwe icyo. Amen. Hallelujah. Mwuka w'Imana yamufashe. Amashimeshi twumvirize ubundi. Yesu nashimwe. Nanjye nari maze iminsi nk'itatu numva ntashaka gufungura. Mu gitondo rero nabyutse numva ashaka kuvomisa cyane. Ndaguma niyumvira n'ubundi nosiba n'ubundi dadi ntaribuze ngo asengere. Ndashika ngaha ndavuga Berita niwe yatanguye gusengera ndakira. Shite ngaha numvise semwe riravuyeyo ubu meze neza cyane. Amen. My God. Data aracakora. Yes. Numva amapeti menshi cyane niyumvira ukuntu My Jesus. Amashimeshi kuri umwami w'abantu. My God. Yes. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane. Naje ngaha ndi mu bihe byanje numva afite perturbation nyinshi numva babaye bitakunda ko nicara ku masoho. Ariko uvuze ngo dusenge biciye bihera byose numva meze neza. Kugira ngo biciye bihera byose. Thank you. Jesus. Mashim. Nanjye naje ngo hangwaye angine umuhogo numva miza amate cyamba bashana. Ariko numva byahe. My God. My God. Umva. Vuga ngo tic tac. Amen. Imana ishimwe cyane. Nanjye naje ngaha nari maranye imyaka 5 ingwara bitwa asthma. Kubw'ivyo papa yari yaranditse urupapuro avuga ko mu gihe Imana izoba yankijije nzomusubiza urwo rupapuro agashitsa isezerano yasezeranye n'Imana. My Jesus. Kuri uno mwanya numva nkize cyane kuko umwanya ashobora umva asuma yakize. Yes. My God. Hallelujah. Amen. Nanjye ndashima Imana cyane maze hakukwezi ukuguru twaragize ikibazo bazikungonga akantu karankwabura ukuguru kucakuramira nk'ugutobotse. Nta munsi rumwe amagarara kuri kamera ngo nshobore kumara umunsi. Nuno munsi nabyo natabaza uriya Blaise ugira mfashe. Hakamwe umuriro mwinshi. Naravyo kirato kwa navuye muhira mbona umenga harumye cyanambara ikirato kirekire. Ntibyahora bikunda ko nambara ikirato kirekire. Rero nagiye kuraba sanga amaraso yamaze gusubira gutoboka ahantu. My God. Ndagenda ndagura supadira hanze. Umuriro ari mwinshi cyane. Muga uyu mwanya nyine tuko turasenga hajya naze numva ibintu nyine bikanyura bigenda muri kwa kuguru. My Jesus. My God. Yes.
The Lord of prophet of Jesus. aho ndi hari inyuma n'igihe naza ngaho imbere ntibyakunda ko ntambuka ariko ubu numva nyine Mayo! shakaya Keba! Imana y'umuvyeyi yakoresheje bereta ihabwa icubahiro. Amen. amen Vuga ngo kwitabariro. kwitabariro Yes. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndashimira Imana bitangaza mbonye hano kuno munsi uri hejuru. Amen. Mukomere amashimana. Jewe naje numva ndabishaka nza kukubera narinzanye abantu babiri ngabagwaye. Bagwaye. Ndavuga gutya Mana, je numva meze nabi. Ngira noze nage muri dushe sambiri. Nza munda nyene munda numva hanja kose hanja amazi imisi ndibwa kuva ku Noeli. Ariko ngeze hano two turasenga numva byose birarangiye. Mukama w'ikigongo. Are mu nyuma ari kindi gitangaza je nabonye. Yego. Je uru kwanje kuva bandoga amazi imyaka 18. Imyaka 18. Mukama. Ariko kuva aho ndanguriye kuzira nga hari umukobwa wanje ambariye ngo nze nga kubera yabyumva muri Facebook. Yego. Mana ikigenge sigashikana hasi kandi ubu nikikunja. Jesus. Mbere jewe sinamara indwi genda n'amaguru. Yego. Naravura ng'umwana mu nzu. Ndavura kabisa ngarira ndije Mana kubona mugara nari maze kuvyara abana 5 ndije numva mbawe mu mbyarigira 6. Jesus. Ariko uno munsi ndatamvye hajya ndasiba. Yego. Yesu Mukama w'ikigongo. Ndi Mana. Je ngira kuva ndangura kuzanga ngomba gukwiza amezi 2. Yego. Je namaze gukora ibintu vyinshi bihinduka. Amen. Kandi nanje namaze guhinduka. Amen. Namaze kwereka akaroro keza mu bana banje basige babishima. Jesus. Ubu rero hari umunsi ndoshinga indayi. My God. Zorira sindabizi. Vuga ngo Imana ya prophet. Imana ya prophet. Yes. Ari ni naye Salomo. Ashimwe cyane. Ukuri jewe ngaha naho narindi. Yego, niyo jamiro cenga. Hariho umumama tubana mu Buhinyuza. Yego. Niwe yambwiye ati hari ahantu mu Ngagara kwa Profene. Kwande? Kwa Profene. Kwande? Kwa Profene. Aturazomujana urazogenda ko mbana uri mu bibazo ufise n'uwo mwana wawe. Yego. Atuzogene naho umugabo wakwankira kugena mu mashengesho. Yego. Ndavuga ati nanje emwe nterura idarapo mu kwinyegeza. Ati emwe nzokwinyegeza mpaka ngende. Yego. Ni uyu munsi umugabo wanje azinduka agenda gukengeza umuceri. Yego. Cyane amubwira ati hobwo rero kubera afise umwana wanje umwana n'ukuri wanje arangoye afise umwaka n'inusu nicara nakomeye izozi. Yego. Ariko ndizeye ko Imana izobikora kandi datebeje kandi izomutabarira hanyene. Hama rero niho namubwira ati rero mpa mahera ngende muri kine kuri Kamuri kubera mpora ngendayo. Ndavuga Mana naho ngenda kuri Kamuri nagihinduka kandi nanje numva ngwaye numva ndushe Mana ndarushe. Umugabo wanje ko hari umwesira makamu akagumanuka ngo gumugana ninyegaje ngo ndumukafiri nituvugane mugabo je nkamirako nkavuga ati Mana nzoguma ninyegeza mpaku ntabari. Yego. Hama rero niho nagenda kukanga ngiye gufata ikinga ndavuga ati je shobora gufata ikinga kwa nazaranye n'umwana mutoyi reka fata imoto ndabaza amata tijeshaka munjane mu Ngagara kugindwe kwaho hano naho nzi ndaguma ndavuga subira inyuma ndeke cyangwa manzana amaguru njana amaguru caduhura n'umuntu w'imoto ndamubwira ati jewe nshaka unjane kugindwe arambwira ati yego vuga ngo kugindwe ahantu bakora ibitangaza ndavuga aho nyene aho nyene vuga ngo kwitabariro niho ngeze ngaha ndinjira ndumva nanezerewe nyene niho umukozi w'Imana yatangura gusigura avuga ngo haleluya wamenga no kumamvuga ati amen oya umviriza hinga gato haleluya ego ukuri nabonye ibitangaza byinshi rwose niho nicara hajya urumva ko ngwaye nukuri numvise umuriro ndiko ndakumura umubiri wose cyane cyane numvise umuriro ngaha wako nabware amena niko numva ndiko ndakumubiri wose ego nukuri ndashima Imana kuko Imana nukuri ndazi ko intaba anaratekereza Imana irantabaye Jesus nukuri Imana
amashime shikumana. Muba muheze kigwa n'ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire naho ubutaha.